Ico umenyereje umukenyezi wawe ku bantu bubatse icamenyero niba mumenyereza ku voyage zitatu ku munsi canke mu mwanya umwe izo voyage azokwama zikenera uko nyene iyo tuntu nk'utwo nyene utuhamburger nyene two kuyishima nyene mw'imonye ukacuba atamera afise n'amanabwi atamera ufise urakreya kuko umukobwa point faible yabo ya mbere na matwi namwe n'amaso urumva natwe n'amaso niyo mpamvu ahungu benshi bashambura amafilm oya ndabaramukije abakunzi ba Ikiyago Travels TV ndabakira mu kiganiro cacu twise Wake Up umubona imbere yanyu ni na Merveille nkuko nabibabwiye nzokwama ndagikorana na Cishado ndakuramukije ubwo nanje ndakuramukije ndetse neza nabo ndakubwira ngo ndakuramukije turo ahubwo la fois prochaine zoca duhaguruka tugane mu nda Okay, tuva mu bwiza tuza mu bundi ko bisanzwe no munsi tugomba tuvugana ikintu ca infidelité muri couple sinzi igituma nashatse kuvuga iyo sujet I don't know why ugomba bambaza ati none wewe bariko kwemugira niki ahubwo kongene numva n'icyo ko yitwarangira ushaka ko hari akagura n'iryo hungabana c'est mon habitude simvuga cane gose harakana umunsi wa mariage na niko ndavyemeye. Bon, sans trop tarder, reka dutangure na sujet yacu atugomba turaba mbega n'iki gituma abantu baba infidèle mu rukundo ibintu nk'ivyo nyene ariko ndazi ko ngomba kuvugisha umuntu ariko baradukurikira biraza gufasha umuntu peut-être hama si t'es pas abonné abonne-toi hama uze kudusigira na ka like hama commentaire zanyu nko nabandi babwira ziratwubaka cane mutwereka mutubwira ivyo twokora canke ivyo twohindura canke amakuru mwa mushaka iki kiganiro nababwira turimo ni Wake Up. Bon, reka nazo professionnel Cishado ari marié aza kutubwira bimwe tutazi zigituma ntohozi abajene bobo shama moze vyinshi gusomba kuko mu rugo navyo tuwozi kuko mwebwe mugenda kwinyavya kimya reka tukubaze Cishado wewe tuvuze ibintu vya tuvuze infidélité twoshaka kuvuga infidélité ku bantu batubatse yego comment bo bavuze infidélité mu kirundi ni kutaba umwizigirwa sivyo rero kutaba umwizigirwa ntibiza ko mubana gusa bira no mu buzima busanzwe birabaho mu buzima muri couple isanzwe yego nato bari no muri couple no mu buzima busanzwe umuntu kutaba umwizigirwa birabaho mugabo cette fois turi muri couple birabaho none nko ugasanga nka wewe ukundanye n'abahungu batatu none numva ko uzobubaye mu infidèle none nta tegeko rirafata umugabo urumva ko abo bahungu bose umubwira ngo duwi wawe ni wewe wenyene ndugire uzontwara bose babwira uko none umva uri fidèle kuri umwe wese none ntarabangaje sindabangaje none utarabangaje burya biremerewe ko umukobwa ashobora kugira igitsigiri kirenga umuhungu umwe akundana nawe naba atarabangaje ivyo ni banga ryacu so umwe nande n'abandi bakobwa bagenzanje aho rero niho bivira umaze kuba uriko avuga uko ahasha bati voilà hari igihe uvuga ibintu ngo umuntu ameze nka jewe kandi hare barakubona na kuko n'umukobwa aha umenye yuko naho ngo barakubona bavuga ati bantu rya mukobwa vraiment kameme ntegereza kuzomurondera nawe uri kuri yondondera gute kandi namaze kuvuga yuko je suis pas fidèle nta cyo bazoja mu competition n'abandi so reka tugaruke ku kibazo rabajije kusanzwe birabaho kutaba umwizigirwa birafise ico bivako ku bantu mugabo ibindi ko ndabingomba mvuge ntimubindabisheko kuko jewe ndi umwizigirwa kuri madame na madame no mwizigirwa kuri jewe kuko ndafise ibivyemeza ariko kandi sinshaka kubimbaza kuko sindi muri Gasambura Manza
no kuvuga biravana n'abantu dabo kungene mwamubanye imigenderanire mufitanye no kandi kindi naco bikaca bivana ku masezerano mwahana kuko urukundo rwose rwubakira ku masezerano bagenda bahana n'amasezerano abaho mu buryo bwo kuvuga bw'ikiyago ataba yanditse rero umuntu iyo amaze kurenga kuri amasezerano bahanye ubuhemutse mubaye infidèle kuvyo mwavuganye nene basi gerageje kuraba urubatse yego gerageje kuraba n'ahandi n'abandi n'izindi ngo urubatse bibaza ko ari nk'ivyaha ibintu bituma haba infidélité ndavuga ku bantu bubakanye ariko ndahashika nuko wihuse ibintu vyose biva mu majambo bikaja mu bikorwa turi kumwe rero washavugana ati nk'akarohero nzohanda gusohokana tule weekend na karorero sivyo umugabo n'umugore bakavyemeranya ukaca usanga umugabo ntagiye gushitsa bimwe yahora agirana akora muri ico gihe umugabo azobahemutse ku masezerano manzi urindire biravana n'uburyo kandi uhavumbye ati none mu gihe yabuze amafaranga ugasha bigenda gute ivyo ni ibintu bisanzwe nibaza yuko tobora n'amafaranga mu gihe banifana canke jus imwe kuko kiba gikenewe cyane umugore n'umugabo basohotse sivyo baza kurya ahubwo n'ikiyago baza kuyaga kiza kubaka urugo rwabo urumva ikindi naco ugasanga umugabo yaramaze gusoma mugabo akarara inzara indya zifise yaramaze gusoma urumva ugasanga akabwira umukenyeze yiwe ati ndashaka kuncapira ve majuscule umugore wiwe ati akacazana ibindi bintu agasigura ndarushe urumva okay cyangwa ugasanga umugabo arashaka ko bavoyage iyo langage dukunda gukoresha ku radio ashati ndashaka tuvoyage muri Afrika y'Epfo dutembere urumva cibona za Lesotho tugende muri hariya nyene za Johannesburg hariya nyene urumva uraducanga telmo umugabo urabitahura kamwe sawa umugore akankati jewe simvoyage umugabo ugasanga indege yamaze gutangura kuguruka kajuguju kugira ngo avoyage umugore akanana muri ico gihe rero umugabo ashobora kumara igihe yihanganira kutavoyage umugabo bivanye n'umuntu hari igihe arenge kuvuga ati wapi ntibishobora kwibandanya ugasanga abandi nabo bariko baravoyage urugendo rugaherera mu nzira ntibaje kibategereza gushika bashitse muri Afrika y'Epfo ugasanga hari umva hari andi ma province yari abatashoboye gushikamwe ugasanga umugore nawe ananiwe kwihangana ariko sico kibazo cyo tuma umuntu acagirana atakaza ubwizigirwa ikibazo kiza kuba ikibazo mu gihe mutabiyaga yego hari igihe urumva benshi usanga batabiyaga akaca afata decision yiwe atoke reka nironderere uzoza kumfasha kuvoyage kashika muri Afrika y'Epfo nkavuga ati kabisa ibintu beze neza cyane muri ico gihe rero mutabiyaze ni kibazo araguca inyuma mugabo mu gihe mu biyaga muraraba ati none ikibazo cabereye mukagikemura hari n'ikindi gihe umugore agomba kuzana iyo sujet ugasanga umugabo akacamubera nkaki akacamo nyene atanga kumuka ngo urumva ngo ntiwisonera ibiki atangura kuvuga ibintu bituma umugore atisanta à l'aise baco gihe batuma umugore agutinya en fait no kutisanzura ku mugabo yatuma umugore afata izindi decision zituma urugo rwiwe rugira ikibazo atakaza ubwizigwa ku mugabo cyangwa ugasanga n'umugabo nawe nyene kubera yuko hari abagore usanga adashobora kumana umwanya ngo bayage n'umugabo kurisha nk'ibiriya umenga bibatera n'isoni urumva shaka ibikibazo rero kutayaga mu rugo biratuma habaho gutakaza ubwizigirwa kuri mugenzi wawe hanyuma ikindi naco kutamuronkera n'akanya kuko murashobora kutayaga muri kumwe mukayaga par telefone bivanye ne kunyira mu mukacange mutari kumwe hafi kuko arabusanga umugabo ari mu kindi gihugu umugabo mu kindi gihugu ari dufate ngo mu Burundi ugasanga umugore n'umwizigirwa umugabo n'umwizigirwa hari ko usanga barayaga c'est yo ibyo byakunda ego birabaho ukamara nka 3 mois inane birakunda ngo bakoresha ibarafu navyo urumva bo ndavyumva ko atwegiyemye kumva ngo abadamu bashakoresha ibarafu ntavyonze ko ndavyumva ko se n'umudamu mugabo barabaho ntibisigura yuko abagabo bose bari hazati y'abagore ngaha kubaciye batakaza ubwizigirwa ariko mugabo sha habaremo no gusenga cyane
kuko ntibyoroshe kuko bo d'après ivyo numva abahinga bavuga avuga ko umugore arashobora kwihangana 3 mois umugore nawe umugabo nawe ni 2 mois kuko biroroshe kudatakaza ubwizigirwa ku muntu akiri umujene atarigira amenyera kuvoyaje iryo bango ryabubatse nuvuga rero ko iyo ariko ku muntu amaze kuyamwo bigusaba ukundi kwihangana bwo kurundi rugezo kwera uba waraze kuko nk'umugabo mu gihe atari ko voyage ko bikwiriye arashobora kurwara na cancer ya prostate okay twaba twinjiye mu bintu byinshi wavuze ku kintu kijanye ngo n'umwanya ngo umuntu ugasanga ngo nka kukurongera umwanya gusa hari igihe usanga bivana peut-être nka jewe hari nk'abati usanga vraiment bameze ukuntu nyene ukuntu kwaye ugasanga sigura ku buryo umuntu yoba abeze uko kuntu yumvye ko atari vyiza ugasanga nk'ubu par exemple umuntu afise nk'akazi kari stable sivyo wewe uronka nko muri weekend urafise umwanya wo kuruhuka akazi kawe niko kameze ariko usanga hari uwundi afise akazi kari instable byumva nka wewe baguhamagaye nk'ahantu nka urgence iguha nk'amahera ukagenda sivyo dufate nko mwapanze map yo weekend kubera ni hafise umwanya nawe ucironka ikintu kikokipa bibaye nka kabiri kikurikiranya ko usanga umutipe umenga reka nabwire jewe ukungene meze jewe personnellement komeze jewe napanze programme nayipanze ariko ntuza nduvuge ngo ariko nk'ubu sinza kuyihindura kuko urabona meme n'igihe ndonka akazi ku radio bantelefone nabwo ati cette fois fise ibintu ndimo murashobora kundindira nkazobiheza hamwe nabihejeje nkazoza barambye ati okay tuzo indi ndiko ndakubwira rero nimba jewe napanze tuno mwanya no kuba kumwe na madame na upanze ntuza je kuza nguruma nguraza ngo ibingo nico gituma jewe ibintu utabivuganya hakiri kare kuzana ubwo nyene ngo bigwemwo ntigikunda kandi naho uwo telefona ku mugoroba ukambwira programa yejo nama biragoye kenshi iyo mba nshaka ibintu ukungene ndabikore neza d'abord ndabikore nk'uwikorera apana bya bindi bihengende nigire biyimveko harabanza kandi ikindi naco nimba waratanze amahera yawe y'inkwano umugore ukamuzana akamujana ngaho mu nzu hanyuma ukashugoma wigira ibintu by'uburo buteze wigira ibintu ngo ari mu nzu ngo ari mu nzu mufatira akanya mube kumwe muyage sino ibara riragwa kuko akazi wategerezwa gukora mu rugo abandi bazoka gukorera ko wibona ahantu hamwe so ngira ni kubera yuko ndi muri ariko kandi kuvuga yuko ngo ni mu rugo gusa wewe impamvu ntariko ndibona cyane wowe wamaze kumbwira yuko urumva ntaho vyanditse yuko ukundana n'umuhungu umwe bica bigora oya isikuvuga ngo ntaho vyanditse kameme ko okay kuri mwebwe rero sasa nkawe ubya mu biba amaraso agishushe twe yamaze guhora bamukeneye abahungu vraiment bashaputse kuko ikintu maze kubona nivyo namambwiye n'abantu ku radio umutahe w'umuhungu akenye n'amajambo wakabona bisa amajambo yo kuresha zote umurondera inbox ndakubwira igihe cyose ugiye kubona nato guhagasije ugenda witwaje kuko umukobwa point faible yabo ya mbere na matwi namwe n'amaso urumva natwe n'amaso niyo mpamvu abahungu benshi bashambura amafilm oya so urumva bona amatwi abahungu bose cyane kenshi dukunda gusamara iyo tubonye nk'umukobwa umva ama partie intime niho haca bakwangaza umutima yego mugabo namwe abakobwa ntabivuge biki kuko ndi kintu nagendereje cyane gose umukobwa neza ufise amajambo ufise création directe ngaho aratekana ko ndibuka nahora ndesha bana nareheje vraiment nagiye kugira mariage nayo nareheje ndazi mu ba ex banje benshi bararira yego kuko narakubwira amajambo karyohe gukisanga warize kuri amaye mose ni wewe
nta majambo oya bo ntayo no kubwira kuko urumva naramaze gufata ingingo ndabize mu kenyezi mugabo uje muhira mukayaga yo bikubwira amajambo bamubwira yego bo rero naho kumufatira kandi ukamuyagisha umukobwa arakenera ko muyagisha ushiba imatanya rero n'utwo tugift bakobwa barakunda amalagu amajale amapizon utuntu nk'utwo nyine uduhamburger nyine two kuyishima nyine mwimoye ukacuba atamahera rama nabwi atamahera ufise urakreya fati kibuni urakiza ushiremwo amazi ushiremwo n'agasukari ukoroga ugure nk'ibitumbura vy'igihumbi mugende hano muri jardin c'est trop reka nabwira ikintu kimwe ibikomeza urukundo bamara ibintu bito bito mbega nuko deja mfise umudamu urazi ko no kuzanira imbombo iyo mbombo ikazokurutira umuntu yakuguriye pizza babirashika erega ko dahiri ucu yitongerera kwa majambo ukayitongera kwa majambo kuburyo uri kwa inunuza tifuza ko iyo mbombo ihera none ibaze umuntu akuguriye pizza sivyo iyo pizza ikazohera ari muri telefone Mumaze neza none bon appétit none uwo muntu niwakuguriye iyo mbomba akaguma kuyagisha uwo muntu bimeze gute ntiwumva ejo ni waronka umuntu ashobora gufatira kanya akakuresha neza urumva akakuresha fresh kuko ebana akakuryosha ntumve ejo wa wundi kuzosanga watakaje ubwizigirwa kuri we bivanye no kongera ateko akorongera kanya gakwiye ateko nakuyagisha na neza ari abantu donc baba infidèle bamaze kugira mariage bivaye akaba ari ama effet y'ivyo mwakoze mukiri muri fiançailles nk'akarorero bana y'ivyo mwakoze y'ivyo bakoze ko je sindimo none bien sûr kuko je sindimo bakoze muri fiançailles par exemple ugasanga wewe ugasanga nk'umutipe afise umwana hanze ariko agakabihisha umukobwa baraca muri fiançailles rero ukacuza kudécouvrir la vérité mwamaze kubana ubwo n'ubugugu rero aradukurikirana ariko akurikirana kino kiganiro ni ikibazo nkunda kubaza abantu na madame nigeze kumubaza kandi nawe wono nakubaza nijyahe kosa ukunda yo gukorera ryo tumumuheba mensonge tant mon abeja vraiment ni relation ariko ntaryo ku bantu bakundana by'ukuri nta kosa ari umuntu ukorera tumuheba bien sûr wowe urakijijwe duhire duhishije bibiri ivuga gute urukundo rugirana bihanganira byose I don't know none nimba kwihangana urukihanganira byose urukarenzako mwiriwe nk'irindi kosa uvanga bagukoreye ngo udashobora kwihangana no kubabarira kubisanzwe urumva hajya bigira kuri etape d'ailleurs n'urukundo bagwatanguye guhera bigeze kuri etape yuko aguca inyuma yego ndafite ko urukundo bagwatanguye guhera kuko hari abagore bakubitwa hari abakobwa bakubitwa mu maholation yabo bakabana yakundanye n'abahungu nta namucemwo ugasanga umuntu umuzanye bafakaca kwabizi kofe ngiryo ririko umukobwa akarira jewe ndamuzi siniko ndamuvuga ntibikenewe turi kumwe ndamwe tumviriza désormais usubiye gukwita umusheri wahawe je turi kumwe tuzoba dohejeje uriko uramara cumenga naje unikomeza kwe nani mwingine asana acara muhenura umukobwa bana jido gi hasi umukobwa ararira cyaragera nabo idone cyagenda muhana pa mu maso tahi wanyu umukobwa acanata n'umuti basubira bara umuki oya nurukundo ntanguzi bama baragwana bakibana ego bakibana kubera iki batinya lo social ukumira kwibanga sivyo wewe peut-être kuvuga uko bivanye naho bagenda hazi ugasanga umugore bakora mukubita bana ndamuzi arimo kwita yakubiswe yashaye ataranyishe ni mumunkureko ico gihe mubagiye kubangukanya narimwe wa mugabo tumanza tumuhikamba neze turatwega neza dutangura kumubagura amakofi yazo umugore ngene yavuze
yaje komindurarira ngo mugomba munyicira umugabo mwabo mpoze zibimwe ati ndekera umugabo kandi umugabo yako aramugira gute tine mwanyicira umugabo ndashasigarana nande muvuragura umugongo n'ibikorwa yahora akora ntabikore mwe muzobikora urumva ntafise ubwoba yuko yo muhera oya nagomvye kubwira ngo ubwo n'urukundo deja aho yumvira yuko atabindi azoronka atawundi azoronka sino ntiwokwemera kubakira oya no bavuga ngo umviriza sivyo urazi ko hari abagore bo ejo no namye ndaraba ico kiganiro umugore ko aravuga ati je naragwaye ingwara ingwara ikomeye ku buryo aho twaryama hanuka kubera ivyo biguma nari mfise turagenda no kwa muganga baravuga ati none finalma ni hehe tuza gukata igipande cy'umubiri kugira ngo tucomeke aho hantu umubiri wamaze kubora ku mudamu umugabo aravuga ati jewe ne mukate igipande cy'iwanje ku makwise yiwe barakata baza komeka ku mugore urumva umugore aravuga ati simfise ingene noshimira umugabo naho naciye muri ivyo bihe naranuka yego umugabo ntigeze ampemukira yagumye biva kuki si vyabose none biva kuki bakora urukundo bien sûr ni ico ngomba kukubwira hari ibihe umuntu ashobora kubamwo akavuga ati naho bimeze uko ndumva nto muhemukira jewe uno munsi je tuvugana kumbwira ko umugore wanje banciye inyuma n'undi mugabo ntagaza kwimbwira ntavyo no kwemera aho baza kubwira ndafise impamvu ntovyemera kiretse nje muhira nkaca nsanga bari kumuko ubifatiye ubifatiye ndafise impamvu wifatiye ucugiye urumva ndiko nabwira ati nk'umuntu ambwiye hari ibintu bihavu isako ngo muganga gucinya ngo emeze uko ntavyo no kwemera kubera ko icizere naho umugore wanje caramaze kurenga bare naho randagiye kire kurundi rugezo go hejuru cyane kandi nawe nyene biruko ku buryo yo kumva ate bana mugabo ari kumwe n'abandi atovyemera bivanye no kungena icizere dufitaniye kimeze cyane kingana pourtant abantu d'argent baba bari célèbre nka mwebwe barakunda kubasipsona abagore babo babacunga cyane nka telefone akayitora karaba message mandikira n'abandi bantu twese uko tubanye je bana telefone wanje ntaho yitaba kode wanje arayize akunda gusaba telefone yishakira nk'amafoto yiwanje canke ariyo n'ivyo naba ntatora kandi ari telefone yiwe ivyo ntumbaze none ko ndamwizera kuko nabwiye ati ndafise igituma ndamwizera kuko ivyo ntibaza ko bibaho nasanze bibaho ivyo wasanze bitabaho ivyo warutse bitabaho wasanze bibaho rero ivyo vyanyeretse yuko ntakwiye kuzosubira gusemba umutima yego bon abakunzi bacu rero turashaka mutubwire non pas vous turashaka utubwire ama conséquences ndavuga les conséquences za infidélité genre kuri sociale no mu rugo duhera mu rugo conséquence ya mbere nuko ushobora kuzanira mugenzi wawe ingwara ego urumva ukaje usanga uranduje uwo muri kumwe yindi conséquence iraza ku bana indi conséquence no kuvuga iki iterambere ry'urugo birasubira inyuma ibyategezwe kuza mu rugo cyo tamabuza biraje handi hanyuma ikindi naco hacabaho kumenyerana iyo umuntu wamumenyereye ntuza kumuha agaciro wamumenyereye ni bon urumva mvuze ari kumenyerana bitari mu icuba itari mu respect no kumenyera bimwe agaciro urumva ucuba kevye ko mba umengana ibintu bisanzwe hari abagabo baraho bameze kuba urumva kubahana bamaze kuvamo deje bimaze kumenyera umuntu nk'uko kuko hari yindi level wamaze kumushiramwo urumva hanyuma ikindi naco biza navuze kubahana hanyuma kubabanyi urumva amajambo aba menshi ugasanga abagore muraze kwihanganira nyene we ko ravugwa biragoye birababaza urumva usanga bagomba gutunga gatoki aho buri hose ivyo rero ni bimwe mu ma consequences ashobora kuza kandi ikindi naco sinogo navuze ku bana bakandura canke ugasanga baragiye kwitwara nka wewe kuko hari ibintu umuntu atransmit mu ruvyaro rwiwe
ugasanga abana bawe bagiye kuzomera nka wewe Yego. ukaje usanga generation y'abantu bariko barakuva mu rungano ko uri ko uravyara nta muntu muzima agize avuyemo. Hanyuma ikindi naco ni stress, hari ibigwara umuntu ashobora kugwara duvuye kurya vyo muhimba vyirondoka wamana stress ntiwigera ubaye tranquille, ashobora kugwara ibigwara vy'umutima mbega ubonaho niyo bari mu bindi mbega ubonaho bimeze gute urumva ugasanga uguma panique mu mutwe ubistressa wo ego urumva wowe uriko urabikorerwa kuko umaze kumenya ko urumva ko umuntu kwaguca inyuma y'ibiki biragora ko umuntu wamwizera mu kantu kariko kose kandi ni trust iguma mu mutima kugira izohere biba bigoye naco gituma amaze gushwana uzamva ugomba kugira ngo heze ngo wagize urumva naho usaba ikigongwe ni kamwe mu bantu vraiment bavuze ati umugore nibwo azogufatira mu ikoza uze wirinde kuryemera ubyemere neza aho nyene uko niba byemera neza aho nyene kwacu usaba ikigongwe kana ngo vyaheze ejo ni mwashwana zo kagarukana ugomba nyibutse ngo vyo wagize ngo baza ngo naravyibagiye ntibibwe ntimwibagira n'ubu promesse nahaye madame nk'imuresha ubwa mbere ko uraze ugitangura kuresha harabamwe ububeshi bwinshi kugira ngo umuntu ko mwigarurira hari bati none bimeze gute muze ntavyibagira. So aho rero hariho nibiza n'abagabo birahaza ingwara même chose nuko nyene urumva. Hanyuma ikindi naco harabaho gutakaza ubushake kuri uwo muntu ukumva umenga ntugishaka yuko muba muri wa mwanya w'umunezero nk'umuryango kuko ntuba yani hakuvutiye tena ntakikunezera nkuko kare vyari biri kuko mu mutwe waguma haza ya image yaba abantu usigaye hagaciro gusumba wa muntu wawe. Rero no ku bagabo biraba nkuko ku bagabo hariho kurera n'abana atarabi wawe urumva kandi no ku mugore harabaho byarahanze je navyo biraza guteza ingorane mu rugo mu gihe ubonye abana bakuzaniye abana bakuze. Hari umugabo ugasanga kwarera abana batarabiwiwe ugasanga afite abana 3-4 batarabiwe kuko rega umwana amenwa na nyina. So rero nukuraba mbega umubanye gute mbega muri fiançailles bimeze gute mbega murafise umwanya uhagije ko kuyaga mbega mu gihe habaye ikosa murafise umwanya wo kuyaga ko hari abantu akunda gukora amakosa bakaza ngomba barira basi rero ngo tubihebe urumva ico kintu je ndacanga nta jambo barira basi rero okay nakwa bari ariko reka tubiganireko hanyuma kugira ngo bihere ejo ntibizogaruke nta mugisha uba mu gucana inyuma oya kuko byose ubikorana ubwoba naho buri hose ugumana ubwoba wikeka ubuye n'umuntu akuzi ushiguma wikanga wigira utuntu ukagomba kwigira inzimizi winyegeza urumva nta mahoro rero y'umunyavyaha y'umuntu abaye ko agira ibintu byo kubundabunda. Hariho none twavuganye byinshi ariko hari ikintu tutavuganye ko cyane nibaza yuko kidashobora gukosorwa nk'ibintu bya mwabwira ngo byo kuvoyaja ibintu nk'ibyo nyene nk'umwe usanga hariho nk'umugabo ari incapable hariho kwihanganira ku mugore murabiyaga amaze kubiyaga hariho ibiva ku ngwara ugasanga aragwaye bikaba ngombwa ko mujana kwa muganga hanyuma akivuza mugari ingwara akakira barakira barakubwira ibifunguro utegerezwa gufungura bakubwira gukora amasiporo hanyuma akagenda neza. Ahubwo ikibazo ni bimwe batakunda kwitaho ico umenyereje umukenyezi wawe ku bantu bubatse icamenyero niba mumenyereza ku voyage 3 ku munsi canke mu mwanya umwe izo voyage azokwama zikenera uko nyene mu gihe izo voyage utagiye kuzakomplisa ntimuzoteka ngo bishe kuko niyo kire yiwe niyo doze nigo rushinge mugana mva umenyereza ku voyage rimwe nimba ari kira ku munsi rimwe iyo doze azokumva kwikwiye no umenyereza kabiri nuko nyene rero tumiyakiri kugira ngo bigende neza isigaye ravugwa bikagenda neza. Ico ntashigikira ni ku bantu baza gukoresha irya miti yo kwa muganga ibinini nibiki bijya biraza kwica
inguvu z'umwimerere sinzi utahora iyo terme. Non, je comprends pas. Abadukurikirana Inguvu naturelle z'umuntu ubwo basi inguvu ndemana Imana bayaraguhaye. Ego. hama dusa n'abarangiza mbega umuntu mu gihe yaguhebye canke akagutrompa akaguca inyuma biroroshe ko musubira mukagiranira relation nk'iyo mwari mufitaniye avant iyo fidelite yatakaye urashobora kuyihonovera? Ego birashoboka mugabo bitwara igihe kirekire. Bitwara igihe kirekire cyo gufuta rya kosa mu mutwe wa muntu aba yarakubabariye kuko hariho urugezo uba waravuyeko beza ko je ndavuga ngo ni gukorera icizere. Icizere uragikorera kugira ngo ushobore gusha kuri stade ukagerageza gukora ibintu nawe nyene bimugaragariza ukuri uko wahindutse. Uhawe ayo mahirwe urabigwanira kandi birashoboka. Tahawe amahirwe nawe urondera ahandi uko bitabuze mu bitoki n'ibihunda. Ariko fata umwanya ndabashimire mwe mwadukurikiranye ndabashimiye mwebwe twari ko turayaga mwakoze ku byinshi mwagiye mudupartaja tutari tuzi. Sinzi igituma nazanyishije ntavyo nzi igituma ariko ndagira birangiye umenye igituma wayizanye none birangiye utamenye igituma naho nyene ibara riraguye. Basi turayizanye ariko hariho byinshi tugiye twumva abari célibataire nkanje vraiment mwabyumvise hama n'ibindi byinshi twabyumvise by'amavoyage n'iki tutari tuzi philosophie voilà bon. Turabashimiye cyane rero ko mwadukurikiranye hama tubibutsa yuko hari iganwa riri kuri Ikiyago Chavoz TV ryitwa Yaga Nawe. Nukuri si t'es pas intéressé basibirukira abandi bajemwe mu yo higanwa tubamenyesha ko wa mbere azotwara 500,000 samera make y'amarundi wa kabiri 300,000 wa gatatu 200,000 mu gitabire cyane kuko umwanya uri kusa n'ugenda. Sujet ni histoire yari yose guhera muri 2000 kumanuka muri 1900. Tubashimira cyane kubona mwadukurikiranye turabakengurukiye cyane ni namwe ariko muravugana Cishado iyi emission twayise Wake Up. Turabashimiye cyane tuzosubira hamwe. Okay.